bitigiri vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi ku banyeshure biyandikishije kwiga mw'ishure kaminuza ry'Intwaramiheto, biragaragara yuko muri ivyo bitigiri hariho ubusumbane buteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi, kubera yuko turavye ibitigiri yatangaje, turabona ko ibice birenga 79% ari ivy'abahutu, 20% navyo bikaba ari ivy'abatutsi, ariko amasezerano y'i Arusha avuga yategekanya yuko hategerezwa kuba ibice 50 vy'abahutu n'ibice 50 vy'abatutsi. Murumva yuko ngaho hariho agahatsi. Icambere na mbere novuga yuko uwo muvugizi muri ivyo bitigiri yatangaje aravuga yuko bisa n'ivyo vyashitsweko uwo mwaka uheze, akongera akavuga yuko birakwiye, biratunganye, ibitigiri bari bakeneye n'ivyo. Hanyuma twe tukibaza tuti none kubera iki umuvugizi w'igisirikare atategwa impungenge n'ukuntu hari ubusumbasumbane ku bijanye n'ubwoko mu kwinjizwa mu rwego nk'ubwo ruhambaye rwo gukingira umutekano ku barundi bose, kubera iki atabona yuko harimwo agahaze ku bijanye n'ivyategekanywa n'amasezerano y'i Arusha. Ikindi novuga nuko uko gusumbasumbana kw'intuzenya kw'ibitigiri burya si vy'uno musi, si vy'ejo, bimaze igihe kirekire. Biragaragara yuko mu nzego z'umutekano w'igihugu abatutsi bagiye barakuramwo akarenge buke buke, cane cane kubera imvo zigaragara zizwi, nk'ibi bijanye n'uko abahora mu gisirikare ca kera kitaravangwa bahigwa buhongo, ugasanga uyu bamutoye hirya no hino ari kiziga, canke ugasanga hari akarenganyo kagaragara mu gisirikare, canke ugasanga nabo bitwa yuko boba bafise ico babazwa mu gisirikare, yari abahoze mu gisirikare ca kera, ugasanga nta jambo bafise. Twebwe rero mu runani Seforo Arusha turatewe impungenge n'iyo nyifato y'abajejwe urwo rwego rwo kwivuna abansi, iyo bobo babona yuko ivyo ari vyiza ata ngorane biteye. Cane cane tugategwa n'impungenge nuko urwaruka rw'uno musi rusa n'urwataye icizere muri urwo rwego rw'igisirikare, mbere bagasa n'abatera impigi ubutegetsi n'abarongoye igisirikare mu kubakamira mu coze, bikumira ntibitabe iyo batewe akamo ko kuja kwiyandikisha. Ivyo rero bigashobora gutuma ubutegetsi, abanyepolitike cane cane bo mu mugambwe utegeka uno musi CNDD-FDD, n'abayobozi mu gisirikare bashobora kubigenderako bakabikoresha mu kugira inyifato ituma baguma bakandamiza abanyagihugu atacamira, kubera yuko kwa kunganya ku bwoko mu gisirikare vyataye
ikibanza maze ejo ugasanga bakoze amarorerwa mu gihugu, cane cane ko ubwo butegetsi busa n'uburangwa no kwigisha amacakubiri mu banyagihugu. Rero tugahamagarira rero ngo gwaruka yuko batogira iyo nyifato, kuko burya ubuntu burihabwa, nabo niberekane yuko bafise ikibanza, hageze kwiyandikisha bagende biyandikishe, ntibakamire mu coze abo bategetsi bagomba bafise inyifato yo kuryanisha bene Burundi. Ubutegetsi bw'uno musi ico twobusaba ni uguhumuriza bose, bakerekana yuko abarundi bangana imbere y'amategeko, bakerekana yuko ata bwoko busumba ubundi, yuko bose ari abanyagihugu. Ubona yuko bazanye imvugo y'abanyagihugu n'abenegihugu, bagakuraho utwo tujambo, iyo mvugo iza yerekana yuko ngira ngo abarundi hariho abarundi nyabo n'abarundi ngira ngo babatsi b'indaro, kandi bagahumuriza nabo bahora mu gisirikare ca kera, kuko harabaye amasezerano y'Arusha. Ayo nayo ico yaragamije kwari uko abantu banywana bose, bumva yuko igihugu ari cabo, bakwiye kukibanamwo mu mahoro n'umutekano.